Landry areke bijya bintu ari mwo Freema bireke zurabe araba journaliste benshi bashaka ubustar apana kuza kurondera umuririmbyi umenga numusuma ya Satbi akaba na manager wiwe n'abarikora indi rero tandukanya rero kumbwira iyo Empire wowe umaze gushika kuri biro vya Empire. Okay, Freema boy yanyishura yego cyangwa oya umaze no kubona ifoto yo studio yabo abatwaye Amical de musiciens na manyanga ni mu mwako kabanza mufishe naje mumeyo murabe ijya esprit kwa muri kurakora ziva he n'uburozi mbwari naje bigeze kundoga bigeze kundoga igena so indirimba je na Stanish. Oh hello beautiful people, reka nongere ndaguhikaza udahengeshanya gufyonda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube ni kuri Sky Media TV. Uracari kumwe na animateur wanyu Madublo aka Double TOG Mr Kajagari Mihari, as long as I'm there and as you kugiye kunezerwa. Yes, nkibisanzwe ni kuri Sky Media TV, ni muri hit show, inyuma kamera muri kumwe na Amical Pictures. Musanzwe mubizi nama ntari je nyene mba nabaza mi utumire no musi ho turi kumwe nawo muririmbyi wanyu mukunda cyane, umuririmbyi ahese no gusohora indirimbo, umuririmbyi yakomeje kwandika amateka mu gihe amaze mu muziki. Ngira ngo mwagiye murumva byinshi, mwagiye nakunda indirimbo nyinshi zitandukanye. Uno musi rero tugiye kumuganza kugira tumenye plan mbega z'umuziki, akora hit after hit. Naho tugiye kumbiriza zimwe mu plan afise kugira ngo umuziki ndundi dukomeze kuwuteza imbere twese. Mambo ni yaje boss? Yo mambo poa sana. Urameze fresh? Yego kabisa. Welcome bro. Nashise. Duherukana mbeba asada myaka ribaye ngahe nk'itatu 3 ans iri muri rohero. Yari baye myinshi utaboneka mu bwami bwa Sky Media. Sky Media naje vraiment nanda bakomboye. Okay, ariko urameze fresh. Yego. Kuba atari basanzwe bakuzi kazina nini? Je nitwa Freema boy. Benshi bazi mu ndirimbo nyinshi nibaza ni Freema boy benshi baranzi. Freema boy duheruka ari mtakuriano. Okay, mtakuriano niho muhira niho navukiye rero bamyise mtakuriano bamamaga umwami wari wa mtakura niyo mtakuriano yani roi king. Beka ariko cyangwa ubu ni Freema boy gusa ariko Freema boy mtakuriano nibo identité yiwanje ni mtakuriano kuko ntangwe muziki kera indirimbo zanje za kera ndi mwana all center abanyita bien Freema mtakuriano paka hivi sasa ubu rero urumva ubwami bwaragwiriye. Ubu umenga ntunakibana na hariya mutakura. Ubu naragaruse ubundi kumutakura. Nabonye ko mu gisagara ndambi hariya muri ville nagaruka nino no mu gisagara. Okay, Freema boy dutaza tumenyere kuri byinshi. Ni byinshi biri kubira trendinga about songs zawe. Hari byinshi kubira trendinga ku bintu kutundo tumwe na tumwe tugiye tura muri music. Ariko turashaka kutubwira mbega Freema boy ubu kugeza kuri isa n'umuntu ki n'umuririmbyi kandi ashoboye. Freema boy n'umuntu akora. Freema boy n'umuntu atishima. N'umuririmbyi w'igihugu kandi akunda igihugu. Freema boy gusa ikintu cyo ndakuzi ko uri umuntu atigera cika intege. Hajya Freema boy uri umuntu adacika intege mbega zijya nguvuzo zoziye ijya esprit kwa muri kurakora ziva he n'uburozi. Donc uvuze uburozi benshi babita urukundo. Uzutinya umuririmbyi asora audio video adafise management adafise umushigikira n'uburozi. Eko kuvuga rero uburozi niko ndavuga nibikogwa ni esprit d'équipe esprit fise. Eko uvuze uburozi nkaca hagaca hanzamo akantu harakantu ko bantu bavuze ati ku muziki bakunze no gukoresha ngo uburozi hagati y'abaririmbyi bararogana. Bibaho mugabo sisi ndabona umurinzi mbwari naje bigeze kundoga igena so indirimba je na Stanish nafashwe n'ibintu musi y'umukondo naguma numva ikintu kimfata kumira kigomba gutabura inda yiwanje kitabura. Urumva iki kintu cyabayeho ndagenda kwa muganga ndabura n'ikintu ngwaye. Urumva umugumu ngenda muri Rwakarede cyane va kuri Rwakarede ngenda kuri hôpital militaire tugenda ari muri clinique. Tujya mu ma privé menshi
tuva mu za leta tujya mu ma privé turabura na kimwe byavuye bigenda gute mugabo igihe kimwe niyo nagiye ahantu cyo tigesha kamfata inzira y'amasengesho gatoya masenga ndi umwe muhira senga ndi muhira mama wiwanje acambye ati wewe ari umuntu yambwiye ko ari ikintu baba barakurotse ngiye mu mazi baransenge eba nagushika no umeze neza nakijije ko urumva na byamfashije kubw'amashengesho niyo mpamvu vuga ati abarinzi bamwe bararuka ko ijya ndirimbo ya Genestanish indirimbo yakiriwe neza cyane kandi ibi bintu abantu bankoreye bijya barabimbwiye yuko barabagenzi biki ngabo je n'umuntu nakurikirana nashuka tuwe narabwiye ati Imana gusa nizo nkuna mu isi. Okay, Freema Boy bisa nkaho umaze igihe ukora music ariko bega Freema Boy kubera iki channel yawe ikiri hasi cyane mubaze ko ari impamvu iyo biri ikiri hasi nshaka kuvuga ugiye kuraba ama views usanga ama views atari menshi cyane atari kirenga nkuko izindi ndibaza yuko ko je singira boost siniba ama views ni views z'ukuri kandi ziza mu bantu banje ziva mu mitima ikibazo cy'ama views nuzutangara ushaka kugira views 1 million views ugasanga commentaire yawe n'abantu 10 byari umuririmbyi yasohoye indirimbo ari featuring nabonye afise 3k.f mugabo si commentaire ugasanga like like none izo abantu ibihumbi 3 abantu ibihumbi 3 borabiyo ndirimbo yiwawe ukacuronka commentaire 10 9 ukacuronka na nuze rero mvozi nibigutangaza aro kwiba views mugabo views z'ukuri zirabaho mugabo ndibaza cyo no kubwira gusa ko views zigiye kuduga ku ngufu kandi zigiye kuboneka bivanye n'ibikorwa cyo turakora ati turavye lolo siniko didoga views ziko ziraboneka song ya ni lolo ni indirimbo nshasha uheruka gushira hanze mbega Freema Boy ega ndirimbo mbega wayandise bivanye na histoire yakubaye ko canke ni histoire basi washase kurima muri rusange bo ega ni true ni si true story ni true mu bantu bose bariho na wewe indirimbo y'abanarimbye y'urukundo ni message ku bantu bose bakundana ni indirimbo yumvise rimwe ukunda kugumuyumviriza naririmbye bien melodie bien reka nshimire Fiji Pro bwa mutipe arazi gukubita gukora beat reka nshimire Pops director yagize ibintu bikomeye cyane yashizemo ingufu mu gukora amasanamu okay ni indirimbo novuga ngo ikiragira irafise vibe ikirazana mbega Freema Boy nka feedback uri kura basi nk'ikintu uri kura nk'inyungu uri kuraronka about iyi ndirimbo wasohoye ni iyihe kugeza kuri umuntu inyungu ni nziza fans uravye comment ni nziza bo donc inyungu ndiko ndaronkayo iyi ndirimbo amaze kumvyarira izindi ndirimbo zine ni kuvuga izo zine gute audio video biba biri kumwe aro rero audio video ni indirimbo imwe zine rero ni kuvuga zose zosoka n'amasanamu umuntu yemeje kuriha audio video na collabo nifuza mu Burundi kuvuga reka ndamushimire umuntu yitwa Alan B canke Alan DN ni umuntu asanzwe ari ngahanye ari mu gihugu ca Amerika ni yubawe donc benshi buzogiza mukurikirana muzomumva mu ndirimbo zanje zigomba zisohoke ni umuntu donc no shaka kumushimira cyane yego ni umuntu sumuntu wo kuvuga twawuriye kure no numuntu w'imvukira yino nyene Bujumbura mu Burundi yambwiye ati Freema Boy sinora ndamuyumva mu mugabo enjour so indirimbo ikirato arakunda so rero indirimbo lolo umutima we uratera acavuga ati Freema Boy ndagukorera iki nurumva ngo narizibiye kugufasha kera mugabo je ubu nifuza kugufasha kwera niko ndakora reka rero tuvuge yuko reka ndabashimire ko indirimbo imwe ivyaye izindi
ndibaza ngiye gushira project niko ndapanga project n'amakolabo ngiye gusabwa gukora ninaheza gukora izo ducenda bishira habo. Okay. Freema boy, ni Freema boy amaze igihe kinini cyane mu muziki. Mbe hajya batanga kuririmba ryari Freema boy nimbo kivyiwe? Jewe ikintu ziso cyo watanga kuririmba niza YouTube ataratangwa no gupostinga. Yararimbye kera YouTube idahari nakoze indirimbo ya mbere YouTube yari shasha yari kiri shasha abantu batabishiramo vya YouTube usanga dusoye indirimbo igashika kuri abantu 200 bayiravye cubona yuko ko isi yose yayiravye umva nasoye kera YouTube kiri shasha izitaramenyekana cyane WhatsApp idahari mugabo ugasanga indirimbo zacu zaduga ruguru ku ma Bluetooth iyo ndirimbo ino bakayivuga cyane ku radio Bujumbura ugasanga abantu benshi ruguru bagiye bazirondera ku ma radio cyangwa ku bantu ku ma Bluetooth. Okay. Mbega Freema boy kubera iki kuba warakoze umuziki kuva kera ariko kugeza kuri isaha ugasanga amasho kuyakora yoyo ntibiri ko biraboneka cyane ugasanga nk'aba abapeti ariko baradugumenga nibo bariko ugasanga nko hari amapeti ariko araduga gusa ugasanga yaraguciye ku mbega ubona hari impamvu ziyi ico nuzugitangare enda gwakaroro gatoyi je niko ndakora ndafise ibeyi wanje uje kundondera tukaranirana kuri kubeyi wanje urondera abandi nama rero nouveau generation n'abapeti ugasanga so indirimbo imwe mugabo mu journaliste yamukunze bakaca akagenda kumugurisha donc akaca kumugurisha aja ku mashoka mutanga ati umuririmbyi nawo umuha aya araza uwo mu journaliste akakujya kwa amafaranga wewe akabwira ati genda kuyo show je nzogufasha promotion urumva niko bimeze mugabo je rero simboneka ku ma concert cyane kubera iki amafaranga batanga nica nikize reka dukore kumbure mu myaka yacu canke Imana nirabitegura ko tworonka bige twifuza mugabo reka dukore ndibaza yuko byose biva mu bikorwa abarinzi nabakora duga benshi baraza bakaza bakapotera cyo tukaguma hahandi kuvuga rero Imana yabidufashijeho cyo turakora je mu arabarinzi mugeze kumva cyane nga Imana yarabafashije baramenyekana baraduza incana zabo mugabo na force bafise tuge mu ma concert reka ndagwa karo gatoyi nigeze kugira concert mu Rugombo icoge uwo murindi sino muvuga ari nouveau generation yarabonye ico Freema boy ari iki mwari mwahuriye kuri stage yarafise concert yuwanje aha nawe hariya apana yarafise concert yiwe nanje yiwanje mugabo byara ahantu agomba kwegerana mugabo urya yarakomeretse cyane kuko yarafise indirimbo zine zitatu none je mfise album novuga abantu bari show ya bien benshi bagenda kurondera Freema boy kuko Freema boy ku kwezi nyuma y'amezi 3 aba indirimbo za bien bon kuvuga rero twagerageje gukora cyane niyo mvuga iyo umubwiye ngo nouveau generation na nguvu ziza mugabo ziza gusa zikaca zigenda zazi nizibuje yego mugabo ziga murumva ni kuvuga baraza ejo kabura akaza ejo kabura Okay. Ni Freema boy ariko ugiye kuraba nk'umuziki umuziki wawutanguye tubite ko ni wa muziki wa kera kugeza kuri isa niriye tandukaniro uri kurabona tandukaniro niko ndabona mu muziki wanje ni kuvuga ubu biko biragenda neza kuri je biko biragenda neza. Okay. Freema boy dukunze kubona kenshi nko harema TV menshi dukunze kubona nkaho umenga ibintu byo guhuza n'abandi baririmbyi umenga sikirenga kubera iki bro guhuza gute guhuza n'abandi baririmbyi turahuza abashaka ko duhuza abadashaka nabo tukaturabana uko nyene uho biriko birazaho nabonye cyane nka Landry nabonye mu kumenga hari ibintu by'imishwana mbe bivye biki bro Landry je no guma no wanura abandanye nareke bijya bintu Landry areke bijya bintu ari mwo Freema bireke naguguma uvumbura abaririmbyi siko kuvuga ngo uzoronka amavyozi bijya bintu narakamaro ekuga donc
uzurabe araba journaliste benshi bashaka ubu star ukibagira yuko ngiye gukoresha ikiganiro muri rimwe ugashaka ubu mu star kurusha ujya muri rimwe nibibaho usanga rero batugayisha mu muziki wacu n'umuntu mu bantu bakora ushaka kugira umuziki wacu nibavuga ngo akora ubudozi ariho base zo gutumanura ukaza ukungukura vumbura umurirenzi muvumbura umurirenzi mutesha agaciro kuko ama TV yabo cyangwa ama TV izi TV zanyushika kure none uje kuvuga ubuzima bubi bw'umurirenzi na kimwe kigufasha ikintu gihari vuga ibijanye n'umuziki wewe ni mukora ikiganiro namba aramaherere namba aramaki uza kumukura mwajya amajama ko muravuga apana kuza kurondera umurirenzi umenga n'umusuma ibyo bintu rero nivyo byishe umuziki wacu Gary Big Fizzo nagiye mbona igituma dakora ama interview cyane kubera iki bashaka kugayisha umurirenzi interview rondera umurirenzi mupange nawe ibiganiro mukumva icyo muvugana mugapanga ikintu cy'akamaro icyo ni ikintu cyoduza umuziki wacu apana bijya byo kuguma duponda ibiganiro. Okay, ni bien Freema twakunze kubona kenshi mbega bien Freema nk'ama label nkawe ngaha mu Burundi ni ihe label dufate nka Bantu Boy canke Empire izo label zibiri zije gusinyisha mbega niho wohitamo subiramo hagati ya Bantu Boy hamwe na Empire Avenue nihe label zose zije zaje zivuga ati dushaka gusinyisha dusimukataba niho cyangwa wohitamo boje kubwiwanje turavye aho onye mgiye ngo malebo aya mu gihugu cyacu lebo ni imwe Bantu Boy ni imwe ni uvuga tugiye bo sinzi kuko kera niyo yitwa lebo razi ico mvuga ko atamalebo na Bantu Boy rero igituma ndayivuzemo ari ibintu bishika bitatu byerekana ko ari lebo ni kuvuga bafise office bafise studio yabo bafise ibiro bizwi muri Empire Avenue maze gushika kuri biro byabo cyangwa mu ariho Empire Avenue ya Satbi akaba na manager wiwe nambari kora indi rero utandukanya rero kumbwira iyo Empire wowe umaze gushika kuri biro bya Empire ngira maze no kubona ifoto yo studio yabo ngira basi yego cyangwa oya niyo mpamvu riko ndakubwira ati numbwire rero lebo baza kwanza best life bavuye hariya kubera iki ikintu citwa lebo ngaha ari abantu benshi bavuga ama lebo mugabo lebo izwi twavuga ni Bantu Boy ego Bantu Boy bamamagaye no genda Empire Avenue sinayansi n'abarundi bakora kwa mugabo ni turabona ama office zabo nka Bantu Boy izo abantu benshi bashika abanyamahanga baza kuririmba iki rero tuvuge rero gute mu Burundi ama lebo abuze ikintu kimwe umurimvyi wo muri lebo gufatwa nk'umurimvyi muri lebo usanga abarimvyi wo muri lebo muhurira ahantu ukumva n'ikigongo ukamugurira nico kunywa ukibaza ati umuntu ari muri lebo canke ari mu ngorane tumenye rero lebo mu Burundi ziriho kandi abashoboye amalebo bakora gerageza ukumva mu Burundi bakora vuga umururinzi ari muri lebo nibajya abantu bo muri diaspora baba bamufasha gasanga ni lebo irongowe na diaspora mugo lebo irimo nga mu Burundi ikomeye cyane izwi nabo baza abanyagihugu je no muri ndavuga ukuri genda hagi bagarare kubara bavuga ati lebo muzi nga mu Burundi yahe bavuga Bantu Boy kuko wewe umujournaliste mbwira umaze gushika mu studio ya Empire urayizi. Okay, Freema Boy yanyishura yego cyangwa oya sinafata baje gutembera nurafata rero wambagije utazi kuvuga rero wari kumbaza ati lebo ya Bantu Boy guhamagaye bojamo bamumagaye tukumva amasezerano no jamo kuko je no muri rimwe office project zanje n'uburongo ega kuba muri lebo bagushira hajya kugira ngo kwanza cyambere bashaka kumenya talent babona talent yawe bakabona kwanza no muri rimwe kuno agi mugabo ni byinshi sikuvuga ngo bomamagara je barafise n'abandi goshaka kubamagara kuko uravya amalebo uvuze lebo nga mu Burundi cenzo we lebo ni imwe tuzi Bantu Boy. Okay, okay ikintu inkuru yakwanditswe ko ikakubabaza cyane
y'umukobwa banyagirije ngo nateye inda umukobwa kandi ico ni Hip Stop TV igana ko nakubwiye abarandi Landry afise amakosa menshi yagiye avuga ati Freema boy akiri kiganiro n'umukobwa ngo nateye inda uwo mukobwa yavuze ko azovyara mu kwezi n'ubu ndacarindira umwana umwana ndabe mugabo ico novuga gusa Freema boy cyangwa kumenga bakunze ibintu by'udukurukuru usanga ari inkuru yewe nubwo ntubasanga bavuze inkuru Freema boy umwana wanje uzomubona ndamupostinze mugabo abantu bashaka amabezi nege yo kuvuga ati ngo jende ubu ibigano bisigaye bibaho ugasanga baronde umukobwa mukuye mu kabare ngo twamuvumbuye muzi y'uburiri arabaririmbye rero bakora tukisha umuziki wacu ugasanga upcoming agize ikiganiro ngo ingufatane n'umukobwa indani aba ashizemo ingeso mbi mu baririmbye ugasanga agiye gucafuza tous les stars tu abaririmbyi bose abakobwa bose bagweti no bajya abantu abaririmbyi bose nabasamba bivanye mu biganiro bikube cyo mu TV hajya barakunze kubivuga kenshi ngo ko abaririmbyi nyene kuba mesha baharura nk'indaya nawe wiravye ubasanze ari byo na muhungu abindaya gusa umukobwa arabindaya umukobwa ni abindaya kubera umukobwa deje muziko umukobwa umuhungu n'abarindaya umuhungu mu Giswahili nitaga dume la mbegu donc umuhungu ni dume la mbegu mugabo na mukobwa abarindaya umuhungu abarindaya ukisemaga mwanaume ni malaya hapana umuhungu malaya bari umupede donc novuga aba umugay ya mugabo na muhungu mwanaume atakuwa malaya ukinikatara bo donc uri umukobwa unyazi ndarondera uwundi je ni intervention ku mukobwa kuko umukobwa rero uri mu nzu gusanga ari murabanye canke n'umukunzi wawe agiye hano ujya niyo ndaya ndio malaya mwanaume ni dume la mbegu ariko umuhungu wagiye ku ruhande ntaco bitwaye urumva n'umugabo arakomeye sindaya nk'uburyo nawo usanga kwa Alice cyangwa kwa Rebecca kwande kwa Chanel kwande bandi ni intervention bangiye kugira mugabo umukobwa anciye tubana kanca kagenda kwana kwa Breze kwande ni ndaya kuweka aticara hamwe okay Freema boy mbega ikintu muri music cyakubaye ko utazopfa wibagiye surtout nko kubikirikijanye na music bivanye n'inzira wagiye uracamwo bivanye n'ibintu wagiye urahura navyo kubijanye na music naciye mu bintu byinshi bigoye nkitangura umuziki abantu benshi bamfata nabi abanci intege ni benshi mugabo ubu bajya bose banci intege surtout n'abafans n'abegaranije turakora nabo kandi reka nshime mu bajya nyine nibo bavamo gushiramo uburyo kugira ngo basupportinge reka nshime gogo Freema reka nshime benshi mugabo naciye mu bintu byinshi bigoye abo twatangura umuziki baramva ko baragenda baziti ubutipa zogwa mugabo bajya nyene bananguriye gukorana umuziki bakibabazaki classic baranguye kwa maboko bibaze ko Freema boy azokoroka mugabo babona yuko Freema boy aracari mu bikorwa njuru donc Freema boy nari kuvuga ko ndi jeshi basanzwe bamuzi jero ndi jeshi mu Burundi yego gisigura umusoda yego okay mbega Freema boy hari ikintu cyo kwidogera yuko music ya Burundi yuko itari kiravuzwa cyane yuko aba DJ canke amaradi amwe amengo yatazivuza cyane ugasanga ari karavuza hanze cyo kukivuga kwiki yego nivyo weekend uzogende mu maclub a 100% n'abanyarwanda n'abanyatanzania n'abanigeria abo nibo bafashe Burundi umurundi aza inyuma umviriza akavuge umurundi aza inyuma kandi bacishaho nk'umenga n'umuswaki basi mugo iziza ngo z'abanyarwanda niyo mpamvu ziti abanyarwanda genda ari wawe
je mu maklabu zabo ukumva bavuza indirimbo y'umurundi ni imwe kwijana mugabo ziwabo baziya patient nini cyane kubera iki ngayi wacu tubaho umwanya muremure tusanga umuntu umutaxi vero cyangwa umuntu yikoreye ivi aririmba indirimbo y'umunyarwanda yose akayimenya indirimbo ya Diamond tureke basi Diamond tubareke bajya baradugije umuziki East Africa bajya barakwiye kuvuzwa mugabo raba mu Rwanda nitwe twabaruje umuziki mugabo no munsi ugasanga amaklub aba DJ bacu bakubita ba Bliss Melody umenga bakubita bene wabo batoyi babo umuziki wacu nitwanga ko bakubita indirimbo z'abanyarwanda mugabo ugiye mu Rwanda ko kibadafuze gendi Kampala bavuze imiziki yabo niyo mpamvu ubona muri Kampala bavumye aha iwacu nuzomenya Lolilo nuzomenya Freema boy nuzomenya kwera indirimbo bakubita amaklub z'abanyarwanda yele number 1 producer to yele numenga yatwaye amaklub yose mu Burundi gerageze muvuze indirimbo z'abarundi dusora indirimbo za bien indirimbo ya Jelolo indirimbo ya bien indirimbo z'abandi baririmbyi baso ya MIP baso kubite zo ndirimbo abanyamahanga bazanye uninde no Burundi twanaka uninde urabe ku muziki yacu dashika imbere muganga mu Burundi kenda ngaho mu maklabu zinjira ngaho mu mabubare urabe n'ububare busanzwe atari club uza kumva z'abanyarwanda kubera iki bo tubuze Amical des musiciens je nawo boma kiye kibanza cha president je muze mu mico kibanza muko marongo gusa mume nk'imyaka 2 be president wa Amical des musiciens ngirisha inama aba DJs bose ndabahamagara abaririmbyi none Freema kutitoza oya je ndabivuze rero kuko vyose ubu abatwaye Amical des musiciens n'amanyanga ni mu mwako kabanza mufishe gato naje mumeyo murabe kuko Amical des musiciens sinumva ukuntu inanigo no gutegura ama festival muko kagenda mu biro byabo barakenya aho no bifira aba DJ bacho kwita ivyo washaka mugabo habaye collabo entre kwa aba DJ bavuza umuziki abaririmbyi n'aba DJs bagire deba bashaka imiziki vipi zose turazikubita zige zitambika turazikora abuziki quality z'imiziki bashaka turazikora abuziki rero Amical des musiciens irahamagaza aba DJs n'abaririmbyi b'Uburundi ibashire hamwe babazanye ibibazo bafite mbega Freema boy umwanya tumugize president wa Amical des musiciens mbega nikiye kintu okuyutira guhinda mu minsi 3 no bangiko ndagendera mu muduga cyanza ca mbere ca kabiri naho abaririmbyi benshi totegura ama festival linda ndakubwire icambere kwanza kuragira mu muduga wanje ca kabiri naco ama festival tugasaba ama sponsor je ndi president w'abaririmbyi mu Burundi nkagenda gusaba sponsor baranyima ngategura ama festival ngani byo kwanka mugabo ngo ugasanga manda yiwe iraheze utarakora ikintu na kimwe reka dushimire member umuhizi member yarategura ama match yigeze kugira match nga kuri Centre Jeune turagiye kuri stade asaba ibibuga turakina abaririmbyi turahura yagize aka evenement mugabo je narakinye kuri Centre Jeune na Pierre Ngurikiye natanguye match wangomboye ni Black G amafizo cinjira na Black G ndibaza abazi iyo match barayibonye no kuri stade je natangura no kunga mungagara je natangura match rero ngo ndavuga gute ico niko ndavuga niki sivyo babe barategura ama evenement umuziki wacu ufira hajya nyene na aba DJs n'abake tuze tugira ikintu twicare hamwe tuyage barataka nini Mungu awape nini sasa sisi tunafanya muziki batu support bazipige muziki yetu sasa kwa nini club abatupigi tubanataka nini okay Freema boy bakunze kuvuga ngo akeza karigura ico kintu coco kuba mbega kuba ziga zibaganza ntimurara mbega ikintu cyo gituma ziga zituganza ngira indirimbo ya Sosi twikirato ijya ndirimbo ya Jeunesse Tanish ngira indirimbo ya Sosi mijya misi gushika n'ubu ngira indirimbo ijya ndirimbo uburyo bwawe woshira mu kibanza cyakangiye n'ubu
ariko nta trophy nimwe yigeze twa trofe ngana wonyine ushaka kuzigira award izo nga mu Burundi barazihana nuko Sky namwe mushaka kugira trofe zanyu muguhereza abarenze mushaka none riva rindira kina masinema niyagize ama trofe yo niyahereje abarenze ashaka nyahaye abakinyi b'amasinema ashaka Sadbi nigeze gutegura ama award none nabantu bateguye amashugwe bagahereza abaririmbyi nibaya bahaye nama trofe isanganiro award nigira ama trofe yabo igereza abaririmbyi none nanje no banyimye trofe sinogi umuhari kuko uzotegura award akafata Freema boy amerita kuronka award azoyima canke uzotegura je ntego ivyo wanje nzokwiyereza ariko izi hari zitegurwa nka izi za isanganiro rona hari utuntu benshi n'indirimbo abarundi babitore kubera kizo uyo itigeze ijambo Ega Freema muri ibi vya music hari abo bagwanya n'abandi bareka n'abandi bashigikira ivyo bibaho mu music urabibona arabaririmbyi badacaruka na gato kuko batari mijya circuit n'aba DJs kwanza cyambere umaze kuba n'abagenzi n'ubugenzi n'aba DJs ubu ukubise inamba ufise ubugenzi n'aba journaliste bamwe ubuteye inamba rero arabaririmbyi rero badafise izo connection kandi bafise ingabirano bafira hajyanye Freema wowe waza kuko bari kukugwanya canke hari ibindi mwa mudahuriza kugwanya umuntu bibaho kumbure bo bangwanya na batavyonzi ivyo navyonzi kuko ari umuntu yo kwanga akakwanga gusa ataco mufa akubonye rimwe akaba kwanze nshobora kumukushiramo neza ngo agukunde kuko si papa waje nk'mama wawe kwanga umuntu bibaho lo tigarukire kuri lo aka kapela kidogo no kubura je no sara no rira no wera baby uruwanje mutima undi mu maraso baju you my queen my love I love you baby you my queen my love I love you baby yep it's your boy ariko bisa nkaho umenga mpimisi ibintu biri romantique byose ni ibintu gusa byamaze umenga byamaze gutwara mbe Freema duherukana umbwira ko ukunda abademu b'ingidi mbega wararasa umudemu abakobwa b'ingidi abakobwa b'ingidi benshi baba mu Kamenge yego ibera mu Kamenge mshapata sasa hapana mimi sipendagi miguu yangu ni watoto wana bisusu vikubwa aho Freema nta kidemu kiraguca ko ugahindukira wapi isiguzanje zigaza ba Stacy da Queen wapi zizabantu zeza wapi siguzanje lakini uko na mpenzi yeah niwe warimbe kano karirimba yeah je ndirimbira bose bakundana okay tugira ikintu nk'utarumviza ino song kugira umuhagamagarire kuyumviriza ni kihe kintu kita uvuga ati kiri special gitandukanye n'izindi ndirimbo kirimo uvuga ati muhamagare kugira aze indirimbo atangure kuyumva igitangura yumve na couple ya kabiri indirimbo ifise amajambo ya bien no kubura je no sara no rira ari umuntu ashobora kwiyahura kuri umukobwa ibe bibaho ugasanga umukobwa araguhevye ukabura amahoro imisi yose indwi yose turabirimba bishikira abahungu yego ukamuhaya numva indirimbo ifise message ya bien okay mega Freema boy tusinga barangiza turashaka basi ugire nk'akajambo kanyuma ushobora kugira nk'abakunzi bawe n'abakunzi ba music n'aba bantu nyene badashaka gushikira umuziki w'u Burundi yop reka kwanza shimire aho bita Freema boy naona ni Freema boy mbega Freema boy John mara moja Freema boy na Freema boy kumenga ni mwagatebe Freema boy uyu nomwe mu ba jeune bambika baririmbyi kandi ndi muri fashion ya Freema boy mwabonye hariya ngovuga ariko ntwambwiye itandukano rya Freema boy na Freema boy ni izina giwe Freema je nitwa babona bijya ni je ni Freema boy ni Freema boy kandi
uravye twambaye mu magripe mu biki aba babishizemo inguvu kandi ni umujene nyene ashoboye kwambika abaririmbyi kandi aguma yambika abaririmbyi batari bake ashaka support uno musi ko twaje gukorera ikiganiro kuri we benshi bamubone shokumu mambo ni aje ubuze poa bro urameze neza fresh kabisa no musi twase kuri shop ya ni murawi kaze kabisa ndabona ibintu by'impuzu mbega nk'abaririmbyi abaririmbyi ukunze kwambika ni nk'abandi nabandi nk'abaririmbyi bakomeye kwambika ni kwa sasa siavaisha wastaa wakubwa pako Kid wakina Saint Boy wa G-Boy juni ni generation tukomana na wao wafanya muziki ndio nakuona wewasaidia ndani ni vitu vya kuvava hii shop imeanza lini? Umeanzisha lini ama ni project yako ama ni unasaidiana na watu wengine? Wapi ni project yangu. Umeanzisha lini? 2020. 2020. Mpaka sasa umeanzia hapa umeanza kukuuza barabarani nini? Na wapi nimeanzia hapa tu. Yani school imeisha nikamwa nifungue business. Unaona kama mambo ya kuajiliwa hamna? Na umeona kama mambo ya kuajiliwa huwezi kusubiri. Wapi siwezi. Ninaamua nipambane kivyangu kwanza. Okay, Freema boy. Hiki kintu hii shop waikundi iki? Ari shop numuhungu donc afise wicaranye nawe afise meme idée ifuze no ifuze kwanza ma clip y'abaririmbyi b'Urundi babegwe. Nozi ngo aba Tanzania babegwa gute barundira abantu bambika. Donc urabona afise impuzu bien shop kwambika ibintu kandi ugasanga uraberewe cyane. Ni kuvuga rero Ga upeti ni boss. Kawaida. Amigo, sana kama upeti mitaji ni mingi sana. Gusa ikintu mbona coco ntibitinye kwera ko imizigo ni myinshi kandi abona utuntu tudustile tugezweho. Utuntu style tumeze fresh. Bana ko mu clip ibintu bizomera fresh. Aka tubishimira kuri kano kanya boss. Poa kanigani. Ni kabisa bro. Sasa fresh kabisa. Poa kabisa. Sasa. Okay, Freema boy, urashaka kurangiza ikigani? Merci reka nshimira abantu bose bari kumwe bakurikirana indirimbo Lolo. Gira subscribe kuri channel yanje ugira andika Freema boy. Instagram gira unifollow. Instagram ni Freema boy. TikTok Freema boy. Facebook page Freema boy. Jos na tweet ni Freema boy. Okay. Reka tugushimire kuri kano kanya. Merci. Okay, yes bakunzi wa Sky Media Burundi. Wowe wakoze waduhaye kuva ku musegonde wa mbere gushika kuri umunota wa nyuma uduha kanya kawe kugira ngo dusupportinge ntibibagira kugira share no kufenda ama like menshi mu gisangiza n'abandi kugira babone ikiganiro nyuma kamera mari kumwe na Amical Pictures kuri micro mari kumwe na Mama Double aka Double TOG kandi kanya ciao